Ladies and gentlemen, how are you doing? Muraho mumeze neza. Je nibaza yuko mumeze neza, je ndaho meze neza ndashima. Leo nimetulia zangu, nilikuwa na meditate hapa kwa channel za watu wengine. Leo niho mbonye channel y'umuntu yitwa Julius, yitwa iyo channel BDI Info, ariko aravuga ukuntu abatanzania bashobora gufata abarundi bateye baja mu gihugu ca Zambia kandi baba bafise n'ivyangombwa. Rero ino story ni story yankoze ku mutima cyane. Camvuga nti iyi story ahubwo nogaruka nkayivuga ko canke nkarangira abantu bumva ururimi rw'igiswahili bakazogenda nabo bakaraba BDI Info, bakaraba kino kiganiro uyu ya asanzwe ari CEO wa BDI Info yashoboye gukora. Ni kiganiro wumva yuko kibabaje, kandi ugiye kumva amakuru ku batanzania ukuntu bafata abarundi bariko baraca mu gihugu ca Tanzania na cane cane abagenda mu gihugu ca Zambia, urumva yuko ari hatari kabisa. Sijya mbere ndavyumvise ukuntu abatanzania uriko urava Kigoma uteruja ahitwa Sumbawanga, ukuntu abarundi bafatwa nabi naho bufise ibitamburisho, bagufata bakakurutsa mu modoka hanyuma bakakwaka amahera. Kuva na kera twamye twumva bavuga ati kuna wajambazi wako huko Sumbawanga, sijui kama ni mapolisi ama ni watu wenye wanataka kuibia warundi. Ivyo vyavuzwe kuva kera, twamye tuvyumva kuva na kera. Rero niho mbonye uwazanye true story ukuntu uvyagenze. Avuze ati twebwe twaravuye mu gihugu c'u Burundi turashika ku mupaka, dusohose igihugu c'u Burundi twinjiye muri Tanzania, baratugongera turagenda turerekeza mu ntara ya Kigoma. Turashika Kigoma, bamaze gushika Kigoma barafata hoteli kumbure bwari bwije, bararyama. Bukeye mu gatondo bafata imodoka ibatwara ahitwa Sumbawanga. Rero bageze mu nzira niho bagenda barahura n'abapolisi, bakabaka ivyangombwa bakurira mu modoka. Ngira ngo abantu mumaze guca muri Tanzania murabizi ukuntu abapolisi binjira mu mamodoka bakavuga ati leta vitamburisho zenu. So abarundi bashika ngo nk'abarundi bashika a peu près 20, bashika nka 200. Abapolisi bakagenda bararaba bakabona ibitamburisho vyabo bimeze neza. Kawaida muri Tanzania uko ndahazi, ndamaze naje kuhaca, mu gihe uba ufise passport yawe imeze neza bakugongeye ku mupaka Tanzania urahaca neza atangorane. Niyo ubuhuye n'abapolisi bararaba ibitamburisho vyawe, babonye bakugongeye uriko uraca muri Tanzania urengana, nta kibazo na kimwe, baragusubiza passport yawe ukagenda amarembe. Ariko uyu w'iyicano BDI Info ni wavuze ukuntu rero vyagenze kuva Kigoma gushika ahitwa Sumbawanga. Barageze mu nzira, abapolisi bakabaka ivyangombwa, bakabona ivyangombwa vyabo bimeze neza, ni passport zigonze neza. Ku mupaka babarekuye, babahaye uburenganzira bwo guca mu gihugu ca Tanzania atangorane. Bakababwira bati safari njema muende na amani. Murabizi abantu muca muri Tanzania, murabizi ukuntu basanze ufise icyangombwa kimeze neza, usanga bakubwira ati safari njema. Hanyuma rero bageze imbere ava yuko bashika ahitwa Sumbawanga. Sumbawanga n'umuji ngira ngo uri mu gihugu ca Tanzania, ni tuvuge ngira ni nka province sinzi canke ni nka commune, ariko nagatawu kari muri Tanzania. Abagenda Zambia murahazi, Sumbawanga abantu bose murahazi, kandi abantu benshi barahikugura. Rero before bashike Sumbawanga niho bahura n'abantu bambaye kaki, uniforme z'igipolisi, zijya uniforme kaki. Bavuze bati Warundi wa Kongo wa Nyarwanda shuka chini mnyote. Akababwira ati ururuka mwese, abarundi n'abanyarwanda n'abakongo mwururuke mwaba muri no modoka. Abarundi baca baruruka bose. Hanyuma
barabaka ibyangombwa, babasi ibyangombwa baca bababwira ati aha rero kugira ngo umuve ngaha mutanga ibihumbi 50 vy'amashiringi ya Tanzania. Murumva ako kantu bababwiye ati kugira muve ngaha mutanga ibihumbi 50 vy'amashiringi y'amatanzania. Rero umwe muri bo niwe yaciye agomba guharira nabo, baramubwira ati we inaonekana we unajua mambo mengi. Urazi abantu bitwa abapolisi ko bamaze kuba bagombye kukudodobereza baca bakudodobereza. Wonye abajije ivyo acarabanza arahora, hanyuma abafise ubwoba baratanga ya mahera ibihumbi 55 ataco avuye ko, takintu na kimwe avuye ko. Rero baca barabarekura baragenda, abari bayafise bakayatanga, abari bayafise barayatanze, abatari bayafise nabo basigaranye nabo bantu bari bambaye uniform za akaki. Sinzi ko ari abapolisi canke ari babandi bitwa abajambazi, ntawuzi abari bo, kuko nuwe yashoboye gutanga iyo nkuru yavuze ati bari bambaye kaki komteni y'abapolisi, baca barabasigarana. Rero abashoboye gutanga ubwo buryo barashoboye kubandanya, barabandanya urugendo. Babandanije urugendo, abashoboye kuba badafise ubwo uburyo bwari bwabaheranye baca barabasigarana. Rero nta uzi ko bagiye kubapfunga canke nta uzi ko babarekuye ubwa nyuma. Urumva ayo makuru n'uwatanze iyi nkuru ntaramenya yuko bapfunzwe canke babarekuye. Hanyuma bageze imbere, bamaze gusohoka igisagara ca Sumbawanga, nukuvuga uvuye muri ako gasagara utera werekeza ku mupaka wa Tanzania na Zambia, barasubiye barahagarikwa n'abandi bantu, baraduga mu modoka baraja muri bus. Bamaze kuja mu modoka bati abarundi muri no modoka mwese ni mwururuke, baca barabururutsa. Bamaze kubururutsa baca bababwira ko akundi nyene babandi bari bababwiye ati kugira muve ngaha mutanga amahera ibihumbi 50, baki ibihumbi 50. Bakibaza ati none aya mahera ibihumbi 50 ariko ava kuki? Aya mahera ibihumbi 50 serikali yobe yazi, leta ya Tanzania yobe yazi aya mahera ibihumbi 50 turiko turakwa kandi tutaje no kuba muri kino gihugu ca Tanzania, ari uko haca turengana. Aya mahera yoba agomba akora iki muri leta? Rero barakusanya amahera yose bari bafise, ariko urazi bamwe baza bamaze guheregwa, hanyuma bararaba ukuntu botanga ayo bari bafise yose. Urazi kuganira abe make, umuntu ataco yagukoreye arayatora. Barakusanya barayatora. Umwe rero yari yaherewe, umwe bagomba bamusigarane, baramukusaniriza nawe baramurihira, hanyuma baca babona kubandanya urugendo rwo gushika ku mupaka wa gihugu ca Tanzania n'igihugu ca Zambia. Rero niko kuca babandanya bagashika mu gihugu ca Zambia. Rero catumye rero ngaruka kuri ino nkuru, biravugwa yuko inzira yo kuva Kigoma utera werekeza Sumbawanga utera ugenda muri Zambia, biravugwa yuko abantu bagenda muri Zambia bahura n'ibibazo bikomeye cyane bageze mu karere ka Sumbawanga. Rero biravugwa yuko abarundi baca muri iyo nzira bava Kigoma berekeza Sumbawanga barahura n'ibibazo bikomeye cyane, ibibazo bituma bahura n'abantu ntibatahura ko ari abapolisi gusa, bo baba bambaye ujya mwambaro wa uniform. Ntibatahura rero ko ari abapolisi, ntibatahura yuko ari abajambazi, abasuma, ntibatahura ikintu na kimwe. Nico gituma rero abantu b'abarundi n'abanyarwanda n'abakongo baca muri ako karere bama basemerera bavuga bati twebwe abarundi turanyanyaswa iyo tushitse mu gihugu ca Tanzania, turiko turarengana tugenda muri Zambia, turibwa tukibwa n'abantu baba bambaye uniforme kaki. Bakavuga bati ntabwo tuzi yuko ari abapolisi kandi nta nubwo tuzi ko ari abasuma. Ati rero nimba leta ya Tanzania yoba izi abo bantu, irashobora nayo nyene kuraba
vuga impamvu abarundi n'abanyarwanda n'abakongo banyanyaswa mu gihe baba bashitse mu karere ka Sumbawanga. Karere ka Sumbawanga abarundi bahageze umutima urabavamwo kuko bama bahura n'ivyo ibyago byo kwibwa. Uvuye muri Zambia uciye muri ako karere uribwa, uvuye mu Burundi utera werekeza muri Zambia uribwa. Murumva yuko ako karere ari akarere kameze nabi, kandi ndibaza n'abatanzania barabizi impamvu abarundi banyanyaswa bashitse muri ako karere. Rero nimba hari ico leta ya Tanzania yohindura ku barundi, musanzwe muzi yuko turi ababanyi. Burundi na Tanzania ari majirani, duhana imipaka, duhana ibintu byinshi, ariko abarundi bashitse mu gihugu ca Tanzania bariko bararengana batera baja Zambia, baranyanyaswa, bakanyanyaswa n'abantu biyita abapolisi, kuko ntawuba azi yuko ari abapolisi atari uko kuntu baba bambaye izo uniforme kaki byoba byerekana yuko boba ari nk'abapolisi. Nta kindi kintu coba kibaranga nkuko boba ari abapolisi. Rero ivyo bintu nkuko dusanzwe turi mu muryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko, ico kintu nuko cohagurukirwa leta ya Tanzania igakingira umurundi azoba aciye mu gihugu ca Tanzania, na cyane muri ako karere ka Sumbawanga batera baja muri Zambia, kuko barayibwa cyane kuva na kera. Abarundi biravugwa yuko muri ako karere bahibigwa ivyo baba bavanye muri Zambia, canke mu gihe baba bagiye muri Zambia baranyanyaswa, bagakubitwa, bagahohoterwa acane. Rero nimba twoba turi mu muryango wa East African Community, ivyo bintu byari bikwiye guhinduka. Leta ya Tanzania igakingira ba mukirarugendo, mugakingira wenye wanasafiri kutoka Burundi ama kutoka Rwanda, kutoka Kongo hadi Sumbawanga. Iyo nzira irakwiye gukingirwa, abarundi bakaca muri Tanzania nkuko turi ababanyi, barengana bafise umutekano. Mu gihe umuntu azoba afise passport, iyi passport y'u Burundi yemewe n'amategeko, ishobora gutuma wewe ushobora guca muri Tanzania, kandi wamaze guhabwa uruhusha n'abajya ba migration, bajya basanzwe bari ku mupaka wa Tanzania no Burundi. Ivyiza nuko no mu gihugu ca Tanzania hagati, na cyane aho Sumbawanga wumva ariho bakunda kugirira ibibazo, ivyiza nuko bohaca abatekanye. Rero ikiganiro nari nabateguriye yari just gukomanta kuri ino content yuno yariko aravuga iyo story, ukuntu byabagendeye, ukuntu bibiwe mu nzira, abatari bafise uburyo bwo kwigombora, kandi bari bafise ivyangombwa, bari bafise ama passport, bagongewe neza, binjiye mu gihugu ca Tanzania tangorane, ukuntu batotezwa bakagirirwa nabi, kandi bitwa ngo bari mu mategeko. Rero naho butaha mu kindi kiganiro, nta byinshi mfise no komanta kuri ino content yuno akoresha ino channel ya BDI Info. Naho butaha rero mu kindi kiganiro, mani bahezagire. Ariko buno butumwa bwari bukwiye gushikira abantu baba bafite nk'ubushobozi, kugira ngo umurundi aca Sumbawanga agiye muri Zambia akingigwe, ntabandanye anyanyaswa n'abantu biyita abapolisi, ntabandanye anyanyaswa n'abatanzania. Rero Imana ibahezagire, naho butaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.